hariho ibanga abantu benshi batamenye kumbure dushoboye kubisesangura byofasha abantu benshi kubimenya, ariko reka dushimire umusesanguzi wacu n'umujournaliste kumbure n'abandi bafatanya muri studio kumbure mu kazi ka misi yose ko gusesangura amakuru no kuyegeranya kugira ngo abashe gushikira benshi mu bagize umuryango wa BM4+. Imana ibahezagire cyane, dushimire n'abandi bose bagenda babatera intege uko babishobojwe n'Imana, baba batanga ibyiyumviro, baba batanga uburyo bufadika, baba n'abandi bashigikira mu buryo bwose, yaba n'ubw'amasengesho. Bakomeze n'ukuri bakora igikorwa ciza cyane. Hariho ibanga abantu benshi batamenye, burya twashaka tubabwire yuko Uburundi bishobotse abantu bitwa ko ari abakunda Uburundi, abapatriote bose, n'ukuri bo kwikomera amashi, n'igihugu cose muri rusange cyo kwikomera amashi igihugu c'u Burundi. Burya igihugu c'u Burundi twarahejeje kuronka intsinzi, nubwo abantu benshi batabizi. Intsinzi turayifise kandi ni cash. Umuntu adakunda igihugu gusa c'u Burundi niwe, umuntu atari umupatriote niwe atovyemera, kuko burya umuntu atari umupatriote iyo yumvise ngo intsinzi ku Burundi aca coba, kuko hariho inyungu ziwe abatakaje. Kuko mumenye yuko baba n'abari mu Burundi si bose banezererwa yuko igihugu cotsinda. Hariho n'abaryoherwa ko igihugu cofatwa kikaja mu minwe y'abakoroni, kandi yitwa Umurundi, yitwa ko ari mu Burundi, kubera agatima kabi no kutamenya canke kutigishwa umutima wo gukunda igihugu camwibarutse. Uti igihugu rero c'u Burundi coba cararonse intsinzi gute kandi bidasubirwamo? Twashaka tubabwire ubudahangarwa bwa nyen'icubahiro Neva, Perezida Evariste Ndayishimiye. Yarakoze ico bita diplomasi, aho abandi bose batagombye kugira ico bayivuzeko. N'igihe habaye ibiganiro ngo u Rwanda ngo rwagiye kuganira na Congo, ngo muri Amerika bagiye gusinyira amasezerano, ngo bagiye ngo muri Katare ngo kugira ivyo baganiye, ukumva Uburundi ntibuvuzwemwo, Uburundi ntibwovugwamwo. Oya, ariko reka ndababwire, burya muri iyi ntambara y'akarere, burya abantu bafise iturufu ihambaye cane bariko bakinisha ikomeye, mbere biboneka yuko batsinze n'abanyaburaya, ariko kubera abantu b'abakoroni bibaza ko atabwenge abanyafurika dufise, bo barabihoze, ariko ntibazi ko ari abantu babisesanguye babibonye. Burya Amerika yatsinzwe kera, n'Uburaya bwatsinzwe kera, n'abafatanyabikorwa babo. Uti batsinzwe ryari ko batabizi? Batsinzwe igihe havugwa disikuru ikomeye cane ya Neva, aho yavuga ngo umviriza, nimutafata mu minwe iki kibazo kiriko kirateza akajagari kagomba gukwega intambara y'akarere kose, ati twebwe turi maso. Agaca avuga ijambo rikomeye ati, ndabona ko igihugu c'u Rwanda gishaka gutera Uburundi giciye Uvira, ati nanje i Kigali si kure, nzohatera nciye mu Kirundo. Burya abantu ntibamenye ibanga ryinyegeje aho hantu. Burya iyo atabivuga uko ngo abisemerere, burya nimba hari hasigaye iminsi myinshi cane, yoba yari nk'iminsi nka 15 yonyene kugira ngo babe bakoze ivyo bintu yavuze. Burya kuba yarabikoze akabivuga akabishira ahabona, burya yakoze umukenyuro ukomeye cane, kandi yajugumije isi, yajugumije abansi b'u Burundi n'abansi b'akarere k'ibiyaga bigari, aribo bakoroni. Muti gute? Bano bakoroni sinshatse kuvuga iby'amoko, ariko jewe mfatiye hamwe muri rusange ko ari abakoroni. Umukoroni n'umukoroni, yaba umuhutu yaba umututsi, ico nzi nuko ari abakoroni, abaho bantu b'ibiyaga, aba bantu bashaka kuzana ngo wampire hima, bose n'abakoroni. Hanyuma kandi akajambo ngomba nkureyo, nagomba ngo abantu banyumva muri diplomasi y'abarundi nkuko twaciye ubwenge,
ntibazosubire kwita u Rwanda igihugu. Sinshatse kuvuga yuko u Rwanda kitari igihugu, oya, sinshatse kuvuga yuko abenegihugu bo mu Rwanda atari abenegihugu b'igihugu cabo, ariko mu buryo bwa politike canke mu buryo bwa diplomasi reka tuminimize ibi bino bintu kuko ababiminimije kera igihugu barakigurishije. Ubu igihugu c'u Rwanda muzocite ambasade. U Rwanda rwitwa ambasade y'Abanyamerika n'Uburayi. Murabizi ambasade ni iki? Ni biro bitoya biserukira igihugu cabitumye kubiserukira ahantu. Kugira mu vyumve neza, ni ukuvuga yuko Canada irafise ibiro biyiserukira, kumbure sindatohoza mu Burundi ko bihari, ariko kandi ni ukuvuga Amerika irafise ibiro biyiserukira aribyo bita ambasade y'Abanyamerika, nk'uko natwe dufise ibiro by'Uburundi biduserukira muri ivyo bindi bihugu aribyo bica byitwa ambasade y'Uburundi. N'ibiro biserukira igihugu ariko bikorera mu kindi gihugu, mu byumve neza. Rero u Rwanda ni ambasade y'Abanyamerika n'Uburayi bikorera mu karere k'ibiyaga bigari ariko biserukira ico bita Amerika n'Uburayi. Rero umuntu azosubira kuvuga ngo u Rwanda n'igihugu azoba yihenze, ariko sinshatse kuvuga ko u Rwanda rutazoba igihugu. Abanyarwanda baca ubwenge, ahubwo yaba bari mu Rwanda n'abitwa yuko bashigikiye ubutegetsi buri mu Rwanda, nibamenye yuko bafashwe mpiri, naho bokwibaza canke bokwiyumvira ko bidegembya, bakabona umengo bafise imiryango, bafise abana, bafise ingo, bakabona umengo barishira bakizana. Oya, ntibishira ngo bizane, bameze nk'imbeba yafatiwe mu kamashu ariko ntipfe. Kumbure yarafashwe ariko ntiyapfuye, ni nzima. Ntabwo rero yohava iguma ivuga ngo ko ndi muzima ngo nta kibazo mfise. Oya, imbeba yarafashwe mu kamashu mugabo ntipfe, kumbura igafatwa ahantu idashobora guca ipfa, ko murabizi n'umuntu hari ahantu womufata ntashoka apfa, n'ahandi womufata agacapfa mu minota mikeyi. Abizi ibintu by'ubwicanyi barabizi. Ni ukuvuga criminology, nimba ari criminology ababyize baca babyumva, n'abakarateka barazi neza yuko hari ahantu ukubita umuntu agacapfa, n'ahandi umukubita akamara umwanya, n'ahandi umukubita ntiyigera apfa. Rero u Rwanda ukuntu rumeze, rwarafashwe mu kamashu, rufatwa n'Abanyaburaya n'Abanyaburaya n'Abanyamerika. Iyo tuvuze Amerika mwumve n'Ubwongereza ko baburimwo, hanyuma rero tuvuze Uburaya mwumve ibihugu byinshi bitandukanye. Ego, hanyuma nongere mvuge, hariho ukuntu nigeze kuvuga ngo ndiko ndasesangura mvuga amakuru ajanye n'ubukoroni bwagiye buraba, ncasanga ndihenze gato imvuga ngo u Rwanda rwakoronijwe n'Abafaransa, ndiko mvuga Uburundi, Kongo. Harabagize commentaire ngo uyu muntu yihenze, ati u Rwanda ntirwakoronijwe n'Abafaransa ngo bari Ababirigi. Nivyo yagize neza, yarankosoye, ariko suko nabivuze, ntazi ico mvuze. Burya iyo wumvise ngo Ubufaransa diregitema uce wumva n'Ububirigi, kuko ibihugu by'iyi Burayi no muri Amerika birafise ukuntu bipanze. Nico gituma mwumva ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu atari umunyepolitike yumvise ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntamenye ivyo ari byo. Ni ukuvuga ngo bifise ukuntu bikorana, nubwo igihugu kimwe coba ciyitirira izina ryaco, ariko ushobora kukivuga kubera ukuntu bakorana, ukuntu bafitaniye partnership. Uvuze igihugu kimwe buryo buvuze n'ikindi. Rero iyo tuvuze ngo Ububirigi, naho tuba twasize Ubufaransa. Co kimwe niyo twovuga ngo Ubudagi, tuba tuvuze Ubwongereza. Iyo tuvuze Ubwongereza tuba tuvuze n'Ubudagi, mu byumve neza. Ni ukuvuga yuko uvuze rero na Amerika,
uba warangije no kuvuga ngo Ubwongereza, uvuze Amerika uba wahejeje kuvuga Israel mu byumve. Rero hariho ibi bintu canke politike y'ibi bintu bijanye n'ubufatanye mu bikorwa byaba bya politike canke iby'intambara. Abanyaburaya n'abanyamerika bumenyi barabiturusha, bo barazi uko babikora, bazi umukino babarimwo, bazi aho bahurira, bazi uko bakorana. Nico gituma iyo wumva hariko haravugwa ngo ibihugu by'Uburaya na Amerika niki, umenye ngo habavuze ikintu gikomeye. So ibi bihugu by'Uburaya na Amerika rero byafashe u Rwanda bibufata bibushira mu kamashu, hanyuma mugabo u Rwanda ntigwapfa, mugabo nubwo rutapfuye rufashwe mu kamashu. Ni ukuvuga ngo Amerika n'Uburaya bafyonda buto, hanyuma u Rwanda rugakora ico bavuze. Bafyonze buto u Rwanda rukora ico bavuze. Urumva u Rwanda ntiruriho. U Rwanda n'ubuserukizi bwa Amerika n'Uburaya, ni ambasade. Rero muze muravuga burya ibihugu, ndashima Burundi, nkashima Kongo, nkashima na Tanzania. Ibyo bihugu no bishimira cyane, kuko ibyo bihugu n'abagabo bikwije bijunja n'ijambo, banse gufatwa mu kamashu, banse kunigwa bagaramye, bemera kwigwana ko mugabo, bigwana ko nk'abagabo, ariko kandi atari umugabo avugira mu muhogo wundi mugabo, akavuga icyo amutegetse kuvuga, akamira icyo amuhekenyeye ngo mira. Rero u Rwanda rero rurahekenyerwa rukategekwa kumira, u Rwanda rurabwirwa rugategeka gushira mu ngiro. U Rwanda rumeze nka kurya u Rwanda kuri Amerika n'Uburayi rumeze nk'umusirikare yumva ijambo rya sebuja agaca ngo aryegize gita uko aryumvise, ku buryo adashobora no kubaza ngo kubera icyo umbwiye uko. Murabizi amategeko ya gisirikare bavuga ngo exécuter d'abord réclamation après. Urexecuta nimba bavuze gukora ikibi, naho ucoba kingana gute, ucugikora ugafumuza kubaza mu mati none gasha byavuye kuki. Urumva ntubu kigarura ibyakozwe, urabaza. Warafashwe mpiri, rero urategekwa ugakora udatohoje, utabajije ngo ibi mumbwiye gukora nibiki. Rero burya u Rwanda na Uganda nico kimwe, mvuze u Rwanda na Uganda n'abantu bafashwe mu kamashu. Bamaze gufatwa rero bahindurwa ambasade z'Uburaya na Amerika. Ntabwo ari ibihugu rero ibyo. Igihe muzovuga ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, muze muvuge Tanzania, muvuge Burundi, muvuge na Kongo, hanyuma u Rwanda mu rusigaze na Tanzania muyisigaze, muvuge ngo bariya ni ambasade z'abanyamerika n'amabiro n'amabranche y'abanyamerika. Ntabwo ari ibihugu byigenga nk'uko abantu babyibaza. Oya, n'amambasade ategekegwa hariya. Rero nashaka ngaruke kuri iki kintu nshaka kugaruka ko ni iki kivuga ngo never. Igihe avuga ngo nimwankunda mugakunda Burundi muciye Uvira muri Kongo, nzokunda Kigali nciye mu Kirundo. Reka ndababwire ico bita experience ikomeye cyane iri ngaha, canke ico twokwita diplomasi iri ku rwego hejuru gusumba n'izindi diplomasi. Burya never n'umuntu yafashe ibintu byari byatwikiriwe bishigwa kw'igitambara cera, hanyuma babibonye baca bagira ngo n'ibintu byera nta ngorane, n'imbere harera. Ariko burya never yafukuruye irido, aca araba ibiri hakurya y'irido, aca arabivuga, hanyuma isi yose ikangukwa canke ikangwa no kubona uko kubona kure kwa never. Hanyuma abayishe ico bita umugambi uremereye cyane bari bateguye. Ndababwira ati none uwo mugambi yawishe gute? Burya kuvuga birya bintu, igituma tuba twarafashwe iyo atabivuga, mu bisanzwe bari babiteguye. Bamaze kubitegura nk'uko never akunda kwivugira ati jewe nzosenga Imana imishurire ibigiye kuba.
yarabwiye n'igihugu cy'u Rwanda aravuga ati aho birata ngo bafise igisirikare nuko badasenga ngo bamenye iki wanje naco, none bo kimenya gute batanahishurirwa? Kandi ndamwumva ndamushigikira cyane. Umuntu ashira Imana imbere agashira ihishurirwa ry'Imana imbere akerekana yuko ubwenge bw'Imana ari bwo agendera ko, uwo muntu vraiment sinovuga ngo aribeshera, oya, kuko ntiwoza kwibeshera ngo wibeshere ku bintu utarimwo udakora. Rero mu bisanzwe Dawidi igihe yagomba kurwana intambara zose yarabanza akabaza Imana akavuga ati Imana, none iyi ngwano ndayishire mu mutwe ubona nzoyinesha? Imana ikamubwira ati iyo ngwano yinjire muzoyinesha, ego niko harahagize. Hanyuma ico gihe Dawidi yaca ashira amanga akagwana intambara zikazoyinesha, akamenya n'iminyura camwo kuko yaba yibewe banga. Iyi Imana imubwira ati intambara ntuyigwane, ati kuko ndabona ije nabi, yo have kumera nabi, Dawidi yaraheza akihorera ntaze gusotora. Rero neva avuze ati jewe nahishuriwe n'Imana, ati bomenye igisirikare canje, bomenye ibanga ngendana ry'Imana, botahura yuko ntari umugabo wo gutamundasa. Ivyo bintu genda biha agaciro nubwo abandi babibona ngo kuba ari ugukoza canke ngo ni komedi, ariko buryo umuntu asenga atahura imvugo z'abantu b'Imana kandi bizera Imana aca bibona cane. Amaze kuvuga kurya rero, Amerika n'Uburaya bari bateguye gutera Uburundi mu buryo bworoshe, bagatera Uburundi bitwaje yuko Uburundi ahubwo ari bwo bwabateye canke bwabateye. Bari bateguye kuzohagarara, wanashaka bagahagarara nk'ikamanyora, bagaca bagerageza bwose bushoboka gusatira baza bakazunguruka kuri Rusizi, hanyuma bagatera intuzeye, bakabanza bakitera kwanza, bakitera ibombe, bakitera amarokete mu Rwanda, hanyuma bayiteye bagaca badekarara ati murabona Uburundi buraduteye, burarashe ku butaka bwacu. Bari bateguye ukuntu bazobikora, hanyuma bagaca bagira iki, bagaca baza muri Uvira kuko bari bizeye yuko bazoyifata, hanyuma bakitwa yuko kujya bavuga ngo bazoyifata, bace baherekeza ingabo z'Uburundi zoba zihunze zizi Bujumbura, bace bakurikirana baze kurasa, kuko ivyo nivyo bari bizeye muri plani zabo. Bari babifise ko Bujumbura atezwa kuyitera ariko baciye Uvira, kandi bagakreya igituma bayitera, bakerekana yuko Uburundi bwayiteye, bugatera n'ibisasu mu Rwanda, ko u Rwanda rwaciye ruhaguruka kugira ngo ruze rwishure Uburundi. Bagaca baza bitwaje ko bafashe Uvira, hanyuma bagaca baza bagatera Bujumbura. Rero kubera ko Nevaci yaserura iryo jambo, agaca yerekana ati nibatera Uburundi bagatera Bujumbura baciye Uvira, je nanye ndatera Kigali nciye Kirundo. Ibyo byarajugumije abantu, bacabona ati ibyo bagomba gukora byose birabatekurukanye, kuko baciye bavuga ati umviriza, nta citwazo tuzosubira kugira. Ibyo twafundika byose ko tuzotera Bujumbura, twakreye ikintu, impamvu zitumye dutera Bujumbura. None ubu rero ko byamenyekanye, uyu mugabo uko abivuze ati biraboneka neza, tukihenda emwe tiharya yatabaje amakungu. Bakunda kuvuga ngo CNDD-FDD ngo niyo ngo CCM, ngo ukoze kuri CNDD-FDD ngo ubukoze kuri CCM muri Tanzania, ukoze kuri CCM muri Tanzania ngo ubukoze ku Bashinwa. Abashinwa nabo bari kumwe n'Abarusiya. Burya rero Abanyaburaya n'Abongereza baci n'Abanyamerika baciye babona ati intambara y'isi yose rero byose ivyuwe n'umugabo yitwa nde, yivyuwe n'umugabo yitwa Neva abona kure. Ati rero tukihenda n'urusoro rukagwa Bujumbura. Nico gituma ubona bagerageje kwitonda, amayeri akabaherana. Tukihenda n'urusoro rukagwa Bujumbura. Neva yateguje ati ica azoca akora, azoca afata ingabo ziwe, afate ace ahuruza Abatanzania ati nimuze murabona yaduteye. Tanzania nayo yikore ku Bushinwa ati mwabonye, ati u Rwanda bashaka kurumena mu kanya gatoyi, kandi u Rwanda kuruzunguruka n'akanya gatoyi. None u Rwanda
bamwe baciye ku mupaka wo muri Kongo, abandi bagaca ku mupaka w'i Burundi, abandi bagaca ku mupaka wa Tanzania, bakamenera ahantu hatatu. Kubona yuko aho hantu hatatu igihugu cose wakizungurutse, u Rwanda wumva gokira gute? Kandi hariho intervention ikomakomeye y'ibihugu bikomakomeye. Burya rero batinye iryo junja rihambaye cyane, bitewe nuko Neva yari yamaze gutangaza. Burya gutangaza kwa Neva ntugire ngo abigize mu bujuju, ni umunyabwenge akomeye kandi yahishuriwe n'Imana kugira ngo ahishure ico kintu. Burya yabitangaje nk'umuntu ariko aratumirira abakunda Burundi kwitegura kuzotabara Burundi mu gihe buzoba butewe biciye muri Uvira. Burya kwari nko gutanga invitation atebagabo, ndatewe ndabibona, abazontabara bamuritegura, abasirikare biwanje nanje nimwe muraba amagabo. Burya u Rwanda kobaye kurufuta mu kanya gatoyi cyane, kuko vyobaye ari ibintu vyiza cyane Uburundi bukoze mu buryo buri professionnel, kuja kubufuta mu kanya gatoyi no guca bwishiraho inzego, hama u Rwanda tugaca tugwegeka ku Burundi, bugaca bwitwa Burundi nabwo bugaca bwitwa intara imwe mu ntara zigize Burundi. Ivyo byaca byoroha cyane. Kubera iki? Diplomasi yakoresheje mu rwego rwo hejuru Neva, yo kwerekana yuko iryo banga yarimenye canke iyo politike, agaca mbere atanga solution ati mukabikora uku, ndabibona ndabizi neza niko mushaka, mumenye ngo mubikore mwari umuti, muzi ngo nanje ca nkora uku. Rero kubera basanze iryo banga yararizi, ntibashobora gutusha ngo bihende, oya, ntibashobora gutusha ngo batere Burundi. Nashaka ndemesha abarundi ngo murye muryame, ariko ntimuryame mukondora zosi, kuko umwansi iyo umwerese yuko watahuye inzira za gucamwo, guhindura iyindi si kibazo. Ariko ico mwomenya coco, iyi nzira yo guca muri Uvira yoyo yarapfuye, kuko ntiboshobora kuyikora ngo buririre kwiri jambo Neva yavuze, oya, ahubwo bazotegura undi mukenyuro. Ariko ya Mana y'abarundi n'ubundi izogira iki? Izohishura amabanga nkuko tubona igenda yahishura. Nico gituma nashaka ndababwire ngo muze muramenya ukuntu mushigikira indongozi iz'igihugu c'u Burundi, kuko iyo bavuze ngo bakorana n'Imana narijya mwibwirizwa shingiro bashize Imana imbere, erega ntaco bitwaye. Imana yo yishaka kuyiha ikibanza ca mbere, naho byoshika nimba Uburundi bufise miliyoni 14 15, hanyuma mu bwizwa shingiro Imana ikaba yahawe ikibanza ca mbere, reka dufate ko indyarya bashobora kuba ari nk'imiliyoni nka ndwi, ariko izindi ndwi bashobora kuba ari abanyakuri, kuko abantu bakunda kwibaza caye bakitwaza ngo oya, ngo nivyo bavuze gusa, ngo mugabo ngo ibibi bakora ngo kunuku. None ndababaza ikibazo, burya Uburundi bukora ibibi cane bisumba ivy'abanyaburayi? Mbega abanyaburayi bahereye kera bitwa abakoroni baza kwica abanyafurika babica rubi, ko batarapfa nk'Imana ibahane? Ubwo buvugishwa bw'abantu b'Abanyarwanda baguma bazana ngo Neva nk'Imana yamuranduye ngira mukuyeho ngo yakoze ibibi. Tuvugane ukuri, Neva nta n'imyaka 6 aratwara. Abanyaburaya bakoronije Afurika imyaka amajana. None mwebwe aba bantu Imana itahoneje kubera ibibi bakoze, aba bantu Imana itagiriye nabi kubera ibibi bakoze imyaka myinshi, ba Kagame ba Museveni batwaye imyaka 40-30 kandi bagatwara basesa amaraso. Mu by'ukuri tuvugana ukuri, Imana nimba itabaranduye ikabareka bakaguma ari bazima, bakugara amashengero bagatoteza ibyo bita inzira y'iyobokamana, bagatoteza ibintu bikomeye cyane, Imana bakayikora mu jisho yahera hahera mu rusengero, bakahonona bakahashira ibizira, Imana ikabikibaretse bakaba bariho bakabidegembya. Uyu Neva yitwariye imyaka itarenga n'6. Uyu mugabo ni umunyabyaha kweri, aracitse umunyabyaha wuko yorandurwa mu kanya gati sasi. Imana irabonye vrema kari umunyabyaha mwisi yose, vrema tuvugana ukuri, aracitse umunyabyaha ruhebwa, abaye Rusuferi yayigwanije mu ijoro.
ni nawe wa mbere yashize ikibanza c'Imana imbere, bavyandika mu bwizwa shingiro. Imana ikihana abo nyene. Abandi mu Rwanda bavuga bati ngo Imana iradutinya, ngo turayiruta, iratubona ikajugumira. Imana ikabareka bakaryama bagasinzira, bakikangura bakaguma bariho. Imana y'inyabuntu igomba irandure kweri neva, nk'uko umengo n'umumenja rutabamenja bo kw'isi. Oya, mumenye ko impamvu bavugishwa kurya n'amafaranga bahabwa, hanyuma bakayahabwa kugira ngo bavugishwe. Ariko nago masozere ndabibira ibanga riri ngaho nyene. Uko kuvugishwa uko oye, burya u Rwanda mumenye ngo ambasade y'abanyamerika yitwa u Rwanda na Uganda, mumenye ngo propaganda barashobora gukoresha bavugishwa, kuko bazi ko mu Burundi bubaha Imana kandi bakunda ubuvugishwa. Canke abanyafurika barashobora gukoresha bavugishwa, bavuga ngo ngo neva arapfuye, ngo Imana iramwase, igomba izane Dawidi, igomba izane n'undi muntu w'umwami, mwitegura umwami azoza, kandi ni Imana izobimwimitse. Kumbe ni propaganda y'abanyaburaya bashaka kuzotegura umuntu wabo, bateguye imitima y'abarundi. Abarundi bitegure ngo byari byarahanuwe, ngo n'umuntu Imana izanye yateguye. Kumbe n'umuntu bateguye, no mu kumuzana uzosanga hatangura ingoma imbere, baze baratamba bavuga ati Dawidi araje. Guhera ubu babitangaze bavuga ati Dawidi aje kwimikwa mu Burundi, ageze muri Kenya, ati niho yaruhukiye. Bace bakoresha bamenyesha makuru bakomakomeye, bakoresha za media, bace bavuga ati ageze muri Kenya, araje gutwara Burundi. Bace bavuga ati uza kwitambika imbere azoba gowe. Kumbe ni Amerika n'Uburaya babikoze, hanyuma bace bajugumiza Abarundi, hanyuma mbere wanashaka bace batera ubwoba Abarundi, hanyuma babe bafise abantu bakoresheje, bace barasa neva bamwice, bavuge ngo umwami Imana ije kwimika ntiyoza hakiriho uw'Imana idashaka. Bace bamwishe bakoresheje amayeri yabo. Bazoca bakoresha bavugishwa ati nimubona ibyo twababwiye, ati murabona umwami Imana igomba kuzana niwe Dawidi, ageze muri Kenya niho aruhukiye. Imana yamubwiye ngo arindire iminsi 30 ibanze ikureho umugarariji, hama muri iyo minsi 30 Abarundi batekegwe n'ubwoba, hanyuma bace bakora amayeri, bace bamwica. Bace bavuga ati nimubona ko Imana imwishe, ati rero nugira ngo ishize isezerano. Hanyuma ayo mayeri bagaca bayakoresha, hanyuma uwo mwambi bagaca bavuga bati aruriye indege muzomwakire kuri Melchior Ndadaye, azobashitse. Kubera ubwoba n'akantu abantu bazoca batinya ngo ni Imana, bamwe bace bavuga ati none ko twayisize imbere turanka ivyo iduhaye. Bace rero bagira ubwoba, bace bemera uwo muntu. Kumbe uwo muntu aherekejwe n'igisirikare c'Uburaya na Amerika bene data. Hanyuma bace baza bavuge bati arimye, ati rero niwe mwami Imana ishizeho. Kumbe ya mpira ihima baciye bayishikako bakoresha amayeri. Nashaka kugira ngo igihugu n'abantu bitwa abakozi b'Imana basenga, muze dusenge ubuvugishwa vrema ntibuzotuvangire ngo dusange turambuwe ubuntu Imana yatugiriye. Kuko bene dateka ndababwire, neva nimba Imana izobona ko hageze, simpaka ngo umuperezida Imana idashaka imukureho ibanje kumwica. Oya, irimukura akaguma ariho, aratwara ikiringo ciwe giheze. Imana ntitinya abaperezida, ishobora kuza mu mutima ikamubwira ati ikiringo cawe caheze, akavaho ku neza kandi akaguma ari umwene gihugu, agakora n'ibindi. Simpaka ngibi bintu mentalite mufise zo kugira ngo umuperezida ngo aveho kubera Imana itamushaka ngo amanze kwicwa. Oya, nta na rimwe Imana ikuraho umuperezida imanje kumwica kuko itamushaka, ahubwo iratoranya uwundi bakabisikanya.
ayo niyo mahoro je nemera ku Mana, kuko turi mu gihe ciza c'ubuntu, aho hariho mpwemu yera akora akayobora bamwe n'abandi, aho hariho mpwemu yera yinjira mu mitima y'abantu bamwe n'abandi. Umuntu igihe ciwe co gutwara kigeze agatwara, hanyuma kigeze co kuva hakavaho ku neza. Ibi by'amaraso guseseka si umugambi w'Imana, kubera ko Imana si umuntu, si ikintu kibura uko kigira ngo gice kigira uko ciyumviye gikoresha inguvu nyinshi zirenze. Imana igombye ko umuntu avaho irashobora no kumugendera mu ijoro ikamubwira ati ni jewe ndi Imana ndakugendeye kugira ngo ndakubwire ko manda yarangiye, ati rero nuveho kandi uveho ku neza, nzokwereka ibindi bintu nzogukorera. Hanyuma nibaza ko perezida yagendewe muri ubwo buryo, nta muntu agenderwa n'Imana ngo agararize, ntibikunda. Abantu nuko batazi uko Imana imeze n'ukuntu ikora. Rero muraba ayo mayeri y'abo bantu bavugishwa ko batahawe amahera ngo baze gutegura imitima bayibesha, kubera bazi ko Abanyafurika bakunda ubuvugishwa kandi babwubaha, kumbe ari kinyoma cinyegeje inyuma ngo bazoce baza nk'uko umengo ni Imana ije. Muvyibuke Bibiliya ivuga ngo mwirinde abavugishwa mu gihe c'iherezo, bazobabwira ngo Yesu ari harya, ngo Yesu ari harya, ntimuzojeyo. Aba nabo batubwira ngo Dawidi araje. Dawidi kuza si bibi, none Dawidi ugira ngo nimbaje azobaje mu gihe ciwe, ntabwo azobaje nk'uko umenga abandi bariho ntibakoze. Je ndashima perezida bose baciyeho, nukuri turese ibyo kubesha wari wese yakoze ibyo ashoboye, yarakoze. Ninde mu perezida araja ku gihugu ngo mubone abuzi cakora? Ninde? Igihe ciwe giheza aravaho, muga ntuburi cyo mushimira. None babagaza ugira ngo ntibakoze ibikomeye. None uwo mwami nimba atoranijwe n'Imana azoza, ntazoca mwibarabara ryubatswe na Bagaza gushika n'ubu imyaka 40 iheze. None ugira Bagaza tuca tuvuga yuko Bagaza atabaye Dawidi mu gihe ciwe. Mbega nimba azoza tuvuga yuko azoba jerera asumbya wa gasore yaniganiye independence. None ntiyakoze ibikora inka kiyukana abazungu, tukaba abantu twari bikoko, twarya ubuhiri, twakoreshwa amahano, ivyo bita définitions arbitraires, aho batondeshwa umurongo bagenda kubitwa ibimoko, mugashika muri Amerika mutondeshejwe umurongo mwiremetse ivyo bahaye kwiremeka kandi ari byo babasahuye. Ndakubaza ikibazo, uwo mwamugira ngo azoza arute Peter Imana asizeho mu gihe ciwe, akubaka amashure, akagwiza ibitaro, akabwira abavyeyi kuvyara ku buntu? Ntimuzi yuko abandi bari mu bindi bihugu kuvyara ari kibazo? Hari n'abahakwa gupfira mu mihira ko babuze ukuntu baja ku bitaro bavuga ati ndemera mvyariye muhira ni napfa ndapfa. Mugabo mu Burundi umuntu apfa kumva yuko mengo igise kiraje, atera abwira abantu batanu bamuherekeza kuko abazi yuko atagiye gupfa, agiye gukira. Ivyo byose byasizweho na Peter. Kuvuza kwigisha abana ku buntu yashize ashiraho Peter ibintu byinshi cyane, ibintu nta kintu yakoze. Rero muko muvuga ngo si Dawidi, none neva wewe nta kintu yakoze. Yatabaye Kongo yari ipfuye, burya niwe yayitabaye. Igihugu c'ubundi nico catabaye igihugu ca Kongo. Abakongomani bavyumva bakwiye gushimira Imana ko igihugu c'ubundi cababaye hambavu, kiyo kitaba hambavu ivyabo yavyararangiye. Uwo none si Dawidi yatabaye ubwoko bw'Imana? None Burundi ntiyabugiriye neza? Ibibazo muraba ngo hari ibibazo mu Burundi ngo byaje gute, ugira ngo neva yabiteye? Eka nabo bantu nyene b'abanyaburaya babikora, nibo babikora bakabigirura babicishije muri ambasade zabo z'u Rwanda na Uganda, nibo babikora kugira bamunanize. Ariko Murundi yarakoze ibikomeye, yakoze ibintu bihambaye, n'ubu baracabikora kandi Abarundi baramukunda. Apana ibyo kwigisha ngo baramwansi, ibyo by'igitoro ntibibe ikibazo, iby'isukari ntibibe ikibazo. None isukari iriho n'igitoro kirahari, ibyo byo kuvuga ngo kuno yaye nashanda babwire kwa yaramayeri n'ubundi y'abanyaburaya bananiza umuntu nkuko bananije Peter, bahagera igihe banamwica. Ariko niyo mayeri yabo bananiza umuntu kugira bamwankisha abantu. Ariko mumenye ngo yo bumenye umwe bwari kindi, kandi ibuye riserutse ntigica isuka. Menya ngo igihugu c'Uburundi kirakomeye, kandi igihugu c'Uburundi nta macakubiri gifise, kuko Abatutsi n'Abahutu bararongorana,
ikibazo gifiswe n'u Rwanda, ayo macakubiri yashinze imizi muri bo, kuko abarundi abatutsi n'abahutu bararongorana. Mbwira rero abo bana bavuka mu minsi nk'imyaka nka 40-60 bizoba byaheze burundu, kuko abana bavuze ku mutu n'umututsi bazoba bitwa baki, none bazosubira nomwe bamarane bace bavuga ngo twebwe ngo dukurikije ubwoko bwa papa ko ari umuhutu, abandi nabo bace bavuga ngo dukurikije ubwoko bwa makora umututsi, bace batemana ati twe ntituri bamwe. mu nyumvire, ariko u Rwanda bacafise ibibazo, kuko sinibaza ko babayeho nk'uko tubayeho. Rero ibyo bibazo bagomba kubiteza abandi. Kubera iki? Kubera ingwane bifitiye. Ariko muhumure mureme, nshimira gusa Imana ko Burundi yabuhaye kubona ibintu vyinyegeje inyuma y'umusozi, hama bakabishira habona, kugira ngo ibuye riserutse ntibere cica isuka. Imana yo mwijuru ibahezagiye.